Kristo Yesu, nizere ko mumeze neza. Ni My Family niyo nkuru TV, ndagarutse hano kugira ngo tuganireho gato kuri uyu munsi wa none. Imana yo mw'ijuru ikomeze kubahezagira. Haleluya. Nje ngo tuganireho gato kuri uyu munsi kw'ijambo ry'Imana. Yesu wacu aduhana umugisha. Nizere ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza muri Kristo Yesu. Nari maze igihe ntaca hano kuri no channel ya My Family niyo nkuru TV kubera ko ibihe bitari vyoroshe, bivanye n'ubuzitiro turakora muri iyi minsi. Hari igihe nyene usanga bitatworoheye kuturonka aka kanya ko kuza hano kugira ngo tuganire kw'ijambo ry'Imana, ariko ndashimiye Imana Data wa twese ko uyu munsi Imana inyemereye ko nongera guca hano kugira ngo twongere tuganire. Yesu wacu nabahezagire. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo mw'ijuru ishimwe cyane. Umuririmbyi wo mu gitabo ca Kantike w'127 yaririmbye amajambo akomeye. Amen. Umuririmbyi w'127 muri kino gitabo ca Kantike yararirimbye amajambo akomeye, aravuga ngo numva umukiza. Amen. Yavuze ngo numvise ijwi, murambabarira, numvise ijwi. Amen. Ryawe ry'imbabazi. Amen. Rimpamagara ngo nozwe n'amaraso. N'amaraso yawe. Aca aravuga ngo nditavye Yesu, ndaje mukiza, ngo amaraso bavuye anyeze antunganye. Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Haleluya. Nje kuvuga kuri uyu mugoroba, nje kuvugana nawe inshuti yanje mene data dusangiye urugendo ruja mw'ijuru. Nje kuvugana kuri iri jambo ry'Imana rikubwira ngo nivyo Imana yaraduhamagaye canke yaraguhamagaye. Birashoboka ko Imana yaguhamagaye. Imana idufashe cyane. Imana yaraguhamagaye, nanje yarampamagaye, ariko twaritavye nivyo. Amen. Twaritavye, muga hari ibyo dusabwa. Nimba twaritavye, ariko hari ibyo dusabwa. Teme rero canke umutwe w'ijambo uravuga ngo yaraduhamagaye, twaritavye, ariko vyaratunaniye kwihana. Ndabivuga ntwenga, ariko ndababaye inshuti yanje. Imana iradukunda, yemeye itanga umwana wayo w'ikinege, Kristo Yesu umwana w'Imana nzira ishobora byose, iramutanga, arapfa, apfa urupfu rubi rw'agashinyaguro kugira ngo jewe nawe turonke iki? Turonke ubugingo busagutse, turonke ubugingo busesuye. Mugabo ubwo Yesu yaduhamagaye, mbega mwene data inshuti yanjye, waritavye, ariko mbega warihanye? Reka dusangirire hamwe amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo cyo Kuvayo. Ni igitabo cyo Kuvayo, ni muri kiriya gice cya 3. Imana idufashe cyane. Kuvayo igice cya 3, ngiye gusoma umurongo wa 4 no kugera ku murongo wa 6, ariko kugira ngo byorohe reka mpere kuri uyu murongo wa mbere kugira ngo tubashe kugendana neza. Harimo twamajambo uvuga ngo Imana yiyereka Mose mu gisaka caka umuriro. Ku murongo wa mbere ngo ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani, aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana Horebu. Kabiri haravuga ngo umumarayika w'Uhoraho aramubonekera mu rubeya rw'umuriro, ava hagati mu gisaka. Uva hagati mu gisaka, murambabarira, camahwa, aritegereza abona ico gisaka cakamo umuriro, ariko ntigitemuka. Gatatu haravuga ngo Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe karya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Ku murongo wa 4 rero n'uwa 5 n'uwa 6 niho majambo shaka aravuga ngo Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe, aramubarira ati
Imana gatanu havuga ngo iramubarira ati reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe kuko aho hantu uhagaze arahera. Umurongo wa nyuma wa 6 haravuga ngo kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso kuko atinye kugira gute kwitegereza Imana yacu ishimwe. Mose yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Uyu mugoroba canke bivaye naho uzabonera iri jambo canke iyi video, nje kuvugana nawe muntu w'Imana dusanga ubwenge mu ijuru. Uyu munsi dutunze abantu benshi canke hari abantu benshi Imana yahamagaye kugira ngo ibakoreshe. Mugibe babira ngo muko mbakoresha, muko ngira ico ndabakoresha, banze mwihane ibyaha byanyu, banze mureke kwiba, banze mureke gusambana, banze mureke kwicana, banze mureke ubugarariji, banze mureke inzigo, banze mureke ishari. Ibyo banze mubireke, hanyuma ndabatume. Uyu munsi ahamagarwa impamvu Imana itemeye ko yegera Isaka ngo ivugane nawe, kaba ngo banze ukwetura inkweto zawe mu buryo busobanutse. Gukwetura ibirato bisobanurwa kwihana. Dufise bavandimwe bene wacu ahirya gato, iyo binjiye mu masinagogi yabo ibirato basiga hanze, bakumva ko ari iryo jambo Imana yabwiye Mose ngo nakora ibirato kuko hagiye gukandagira arahera. Ariko yewe mu Kristo, amen, si kirato cyo mu buryo bw'umubiri Imana ari kirabwira Mose bakure, ahubwo cyari kirato cyo mu buryo bw'inkweto. Ubyibuka uyu Mose yarerewe kwa Farawo, yasa nk'ari umwana wa Farawo, kandi uburyo Mose yakuzemo yakura Farawo amutoza kuzamusimbura kugira ngo nawe azabe umufarawo, azakwirikira uwo mufarawo natanga, kubera yarizwe n'umukobwa wa Farawo. Ariko kubera amaraso Mose yari yarose muri nyina, amaraso hari amaraso twose muri Kristo Yesu. Ubwo wo kwigenza gute Imana yagushatse? Reka ndakubwire n'aka kantu sinorengana n'akavuze. Uyu munsi Imana yakubwira ngo wihane gukoresha cyangwa gutumuka byanga, uzobaze Yona, uzogende ubaze Yona, umenye amakuru ya Yona. Imana idufashe cyane. Uzobaza amakuru ya Yona, uzabaze ibyabaye kuri Yona, kuko yase gukora icyo Imana ishaka. Amen, haleluya. Mose rero arererwa kwa Farawo, ariko Mose amaze gukura, muri we ariyumvamo ko atari umufarawo, arabyumva ko ari umuheburayo atari umufarawo. Igihe kimwe ngo aja gutembera, asanga umunyegiputa ariko akubita umuheburayo, ariko aramukubita. Aca afata wa munyegiputa aramwica. Wa muheburayo canke muri bwa bwoko bw'Abisirayeli aca aragenda arahunga, ariruka. Ikindi gihe n'ubundi ariko aratembera, asanga Abisirayeli bo bariko barigwanira. Murabizi bari mu bunyage kwa Farawo muri Egiputa, asanga bariko barigwanira. Abaza ati nkamwe mupfiki muri bamwe muriko muraryana mupfiki. Kazobona abapasiteri babiri bayoboye ishengero bafise ivyo badahuriza ko bariko bararyana, bariko baronderana no kwicana, bakorondera uburozi kugira ngo bicane. Kandi abo ni bamwe, bose bitwa ko bariko bararagira umukumbi bose bitwa ko bariko bayoboye intama, kandi bariko bazijana mu ijuru, bakavuga ko bariko bazijana mu ijuru. Mugabo hagati yabo bariko barakubita inkokora, bariko barakubita inkokora, ariko arondera uburozi bwo kwicana ngo nomwica noca nja kuri rya ntebe nkaba mukuru. Bagashaka ngo bayoboye intama, izo ntama bazijanye ku Mana cyangwa kwa Satani. Hari umugani w'ikintu uvuga ngo umwere bukuru ugakwira hose.
umwere uva ibukuga kwira hose. Ikibazo rero muntu w'Imana nshuti yanjye dusangiye urugendo rujya mu abo bantu ubayoboye yaje kubajyana Mose asanga bagwana ngo mupfiki ko muri bamwe asanze bagwana. Ikibazo cyahabaye baramubwira ngo ugomba kutugira nko kwagize wa munyegiputa. Mose icyo gihe acarahunga amaze guhunga bahungira muri Egiputa. Imana idufashe mugahari hari intambara nziza reka kakandi ndakakubwiye nako hari intambara nziza ku buzima bwawe ariko ziriko zigusugumira mu mugambi w'Imana, ziriko zigujana aho Imana igushaka. Hari ibigeragezo biza biriko biratujana aho Yesu adushaka. Haleluya. Aya makuru uzayabaze Yohana mu kizinga Patimo, uzayabaze Yohana bamutereye mu ngunguru y'amavuta, uzayabaze Yohana nyene bafashe inkota bagakerera bikanga batemuka, bagafata amavuta ingunguru bagacanira kabikambiri bagatererayo akavaya ameze nk'akayoya. Uzayabaze Yohana bamufasha bakamujana hakurya mu kizinga cyitwa Patimo, bagatera bakibaza ngo agiye gupfirayo, ngo hari ibikoko by'inka zibizamisha. Ko ananiwe n'amavuta, kananirwa n'inkota, ntazananirwa n'ibikoko by'inka zibiri mu kizinga Patimo. Ariko bariko baramusugumira aho Imana igize imushaka. Reka nigarukire ku ijambo ry'Imana. Amen. Mose arabwirwa ngo kura inkweto yaruha aho ahagaze arahera. Hanyuma Mose ngo aca amenya ko ariko avugana n'Imana, aca yifuka mu maso, aratinya kuko atinye kuraba Imana, aratinya kuko byase ko araba Imana mu maso. Mbega wewe nturuja kuririmba wasambanye? Ndiko ndavuga wowe uri kurandaba, ndiko ndavuga wewe uzandaba. Wa mupasteri we ugafata abo basore bafite amaderede nk'abasazi nk'ibinwaro mugi, ubona uko bazi kuvuza piano neza, bazi gucuraranga neza, ukaja ukabashira ku ruhimbo ngo bacurarange, mukaja mugataha ivyuya byabe impuzu zajovye ngo mariko muratambira Imana, naho muriko mukoresha abanyabyaha gusa. Mugabo umwana kubahagarika ngo mubirukane. Hari umupasiteri umwe nakunze yavuze ngo urushenge udafata ingingo yo kwirukana umuntu mwitore ko yakoze icyango rumuhagarikire muhane ntirukura. Ariko uyu munsi ntibigishoboka kubera ko araraba wa wundi yakoze icaha agasanga niwe afise kwinyungu nyinshi, agasanga niwe atanga icacumi cishi, agasanga niwe atanga amashikamwa menshi, akavuga ati uyu ngo ntihagire umukorako, ntihagire umukorako. Wa mucuraranzi arabizi ko ari umusambanyi pe, arabizi ko ararana n'abakobwa, mugabo kubera azi gucuraranga, azi kuvuza piano, azi kuvuza gitari, azi kuvuza ingoma, avuga ngo ntabwo bishoboka hame yogenda inyungu zacu tuba tubizironka. We akaraba inyungu ziwe gusa, ntarabe ibiriko birononekana. Imana idufashe. Inshuti yanje mwene data dusangiye urugendo ruja mw'ijuru. Imana araguhamagara kandi by'ukuri waragerageje uritaburaja urabatizwa, imigenzo yose yo muri amadini warayikoze, muga kwihana byarakunaniye. Urindiriye iki ugiye kugira wihane kugira ngo Imana igukoreshe? Urategereje iki? Urindiriye iki ko Imana igushaka? Imana iragomba kudukoresha ariko arabuza bikoresha. Kubera iki? Ntabwo Imana yodukoresha twuzuye ibyaha, ntabwo Imana yodukoresha tukira abamaraya, ntabwo Imana yodukoresha twuzuye inzigo n'ishari, twohava tumera nka Yona. Amen. Imana ishimwe. Ihane, nimuze twihane ibyaha. Uyu munsi kubera ko mwase kwihana musigaye mugomba ijambo canke ubutumwa bubabwira ngo nimucakire ibyo mucakira, ariko bakababesha ngo mucakire amazu n'amamodoka n'ibindi, mugabo ntimubimenye, mugasanga muriko mucakira imyuka mibi n'abadayimoni. Ngo nimucakire kuko mwase kumva ijambo ry'Imana ry'ukuri. Amen. Paulo yandikira iri shengero ry'i Galatiya. Reka dusome twumva. Mumbabarire, shengero ry'i Galatiya Paulo yaryandikiye muri iki gice ca mbere. Igice ca mbere
Amen. Imana idutabare. Hereye ku murongo wa 6 reka twumve ingene Pawulo yabwiye iri shengero ry'i Galatiya. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Pawulo atangazwa n'uko abi Galatiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Haravuga ngo ndatangaye yuko muri ko murareka vuba mutyo yabahamagaye kuko ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho, ariko hari abantu babahagarika imitima bakagomba guhindura ukuri bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Suzuma aho uri wewe, suzuma aho wicaye ku butumwa batabuhinduye. Uyu munsi ni pokeya, akira ubushobozi, akira imbaraga ziza ku byaha. Waraye urasambana, waraye kwa maraya ngo ni wakira imbaraga, wakira ubushobozi bujehe bushikirehe. Twihane. Muririmbyi w'127 yaririmbye amajambo akomeye aravuga ngo numvise iki? Mana dufashe muri 127. Mana dutabare. Amen. Yavuze ngo mukiza numvise ijwi ryawe ryiza ry'imbabazi, bimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Acaba ngo nditavye Yesu, ndaje mukiza ngo amaraso avuye anyotse antunganye. Inshuti yanjye tubwire Yesu ngo natwogesha amaraso, twihane tubabarirwe kugira Imana ibone kudutuma. Mose yemera guca bugufi, arihana kuri birato, maze Imana ivugana nawe imutuma ku bwoko bw'Imana bwari muri Egiputa. Bari bagoreye muri Egiputa, Imana iramutuma kuko yemeye guca bugufi, ko yemeye guca bugufi akihana. Imana iragira gute? Iramutuma. Twihane mwene data kugira ngo Imana dukoreshe. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze se umwami wacu Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima ishobora byose, turagushimiye kuri uyu munsi. Tuguhaye icubahiro, bakaramura agahezagirwa nahari uduhezagira, natwe turaguhezagiye, turagukunze. Nubwo ari wowe wanje kudukunda, turanezerewe kuko ari utuma tunezerwa. Turakwishimiye kuko ari watwimenyesheje ngo dukomeze kukwishimira. Yesu, uyu munsi nongeye gusenga. Haleluya, ndasenze kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera nerekezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Haleluya. Imbaraga zawe zigaragare, amaraso avuye Igorogota ku musaraba yeze buri wese. Mwami utwemerere tubabushaka, maze ugendagende mu byumba by'imitima yacu, usohora icyo dupfa ariko bagarure icyo dupfana. Ibisigaye Mwami ukomeze kutuba hafi, utume tukubaha tunakubahisha mu byo tuvuga, mu byo dukora. Mwami aho turi hose tukubahishe, biciye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza, tuzosubira gutaha. Imana nibitwemerera. Shalom.